Episco Entertainment and Media turabaramukije sangwa ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Psychologue nkuko vyamaniwe abatunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Episco Entertainment and Media akaba ari nawe anabibashikiriza. Rero muti mbega psychologue uyu munsi waduteguriye ikiganiro okivuga akuki. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kigaruka ku makomantere y'ikiganiro nakoze mu ndwi iheze. Ikiganiro cavuga ku buzima canke kwifatwa ry'abanyamahanga basanzwe barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Zambia. Mwarabumvise yuko hariko haraba isekeza rifata abanyamahanga bari mu gihugu ca Zambia, ngira ngo okumbure iryo sekeza bakaba bavuga bati abanyamahanga bari mu gihugu ca Zambia bakoreraho ivyashara vyabo ata vyangombwa bibemerera yuko bakorera muri ico gihugu ca Zambia abafise, canke bakavuga bati burya abanyamahanga baraje kumara ubuzi gutwara ubuzi abene gihugu bo mu gihugu ca Zambia. Rero uyu munsi ikintu kingarukanye kuri ino sije canke kuri ino teme ivuga kuri rirya fatwa ryerekeye abanyamahanga bari mu gihugu ca Zambia bariko barafatwa, ni umuntu umwe yanciye inbox ambwira ukuntu kera muri Zambia byari bimeze, yahaye aragira comparaison nuno munsi ukuntu byari bimeze. Psychologue rero nje nabateguriye kino kiganiro akaba ari na jewe ngomba ndanakibashikirize. Rero ukaba uri mushasha ubonye runo rubuga nugire subscribe wiyunge natwe muri runo muryango, wiyunge mu bwami bwa Episco Entertainment and Media kugira ngo uzohore ubana natwe mu biganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Episco Entertainment and Media. Ikiganiro ni wumva kiza kuba cyakuryoheye kuri bino tugomba tuganire ko wewe uraza kugira like byonde kuri kajya kantu kameze gutya kugira ngo uzohore uronka ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu bitakugoye. Uraza no kugira partage kugira ngo bene wanyu canke abumva runo rurimi turiko turavuga nabo bashobore kumva ibiganiro canke kumva kino kiganiro ducishije kuri runo rubuga rwa YouTube Episco Entertainment and Media. Uraza no kugira commentaire, kumbure hari ngihe iyo commentaire yawe yofasha abantu benshi baza kuba bumvise kino kiganiro canke baza kuba bayibonye kugira ngo ibafashe kumbure hari gihe yo bagirira neza ukazusanga nawe uragize ico ufashije bene wanyu. Rero reka tumira amateka gatoya turaje tuce gira ko nino message y'uyu muvandimwe uyu mwene wacu yashoboye kutwandikira atubwira ukuntu kera byari bimeze mu gihugu ca Zambia n'ukuntu uyu munsi bisanzwe bimeze. Turasubiye kubaramutsa sangwa ikaze mu idonido rya kino kiganiro. Nkuko narimeje kubivuga uyu munsi ingarutse kuri ino message y'uyu muvandimwe yatwandikiye avuga ukuntu ibintu byo muri Zambia uyu munsi ivyifashe. Yavuze ati nukuri jewe muri Zambia ndahamaze imyaka myinshi cyane, narinza nabaye nk'umuzambia. Ati kera atwebwe tugishitse hano mu gihugu ca Zambia ibintu ntivyari bimeze ukunya. Ati byagiye birahinduka gato gato, irifatwa ry'abantu basanzwe bakorera imigambi yabo mu gihugu ca Zambia, kuvuga abantu baba foreign, abantu baba foreigner, abantu donc b'abanyamahanga. Ati ikera niyi mikwabu yarabati mugabo uko iriko iraba uno munsi ntabwo yaba ico gihe mu myaka yahera wasanga bibaye nko mu kwicumi na kabiri bikaba nka rimwe mu mwaka, ariko kandi n'igihe ngo byaba nta nubwo byari bimeze nkuko uyu munsi biriko biraba. Tubwiye ati ubunye bageze ku ntambwe yaho bashobora kuza bambaye civile bakagusanga mu shop yawe canke bakaza amwijoro bakagufata. Timumva yuko ubonye byahinduye isura. Ati kandi ikindi naco ati ku munsi w'Imana uheze
hariho ahantu bagiye gufata abanyamahanga bari bagiye gusenga. Cavuga ati murumva yuko uyu munsi atari co kimwe no mu bihe vyahera, ati kuko nko mu bihe vyahera wasanga baje rimwe mu mwaka, wasanga ivyo dusanzwe dukora ibintu vy'urudandazwa ari ibintu bimeze neza, ati kuko baje rimwe mu mwaka ati wasanga muri uwo mwaka wamaze kwipanga, ati kuko nka jewe nashitse muri Zambia nkorera umuntu mu nyuma aransohora ndaronka ishopu yiwanje kandi biratera bija imbere. Avugira ati je ndahamaze imyaka igera kuri 13, ati kandi n'ikindi kintu naco kimbabaje, ati je ndi umurundi, ati hariho abarundi ubunye bariko baraza uno munsi usanga baba bariko barica akarere, ati araza akamara imyaka 2 imyaka 3 akaca yigira umuyuwayi, akaca atangura akumenyerana n'abapolisi, ati ico gihe ukazusanga umurundi mwene wanyu mushwanye gatoya, ati canke yashimye nk'ikibanza wewe ukoreramwo ufise nk'ahantu wamenyereje, ufise nk'iduka, ufise nk'akamangazine nyene kameze neza, yabonye yuko ufise abakiriya aca aza akakubwira ati ahantu hawe nta kuntu no hakugurira, kubera yabonye hari abakiriya benshi. Wewe ugiye kuvyanka ukavuga uti ntibishoboka, sinshaka kuhadandaza, ahubwo nkeneye yuko no hakorera nyene n'imigambi nkagura ivyashara. Ico gihe uwo murundi mwene wanyu aca agenda akarondera abapolisi, sinzi ko arondera abapolisi canke arondera abandi bantu bajejwe nyene sekirite yaho, baca baza bakagufata, kuko abarundi benshi udusanga bariko barakorera inyuma y'amategeko, bakaca baza bakakwigenza ko baba polisi, bamaze kukwigenza ko hanyuma baca bagutwara bakagufunga, bakakwaka amahera menshi, ngo amahera utoshobora nko kuronka muri uwo mwanya, kugira ngo bagufunze wewe ube uratakaje babakiriya abo ngaho, canke naho bakakubwira bati wewe ahantu uhave urabe kuntu wakunguruza akarere. Wa wundi yariko arahakurondera ko ngo ahakugurire kugira ace ahasubira, uwo nomba aba yamaze gusorora, uwo nawe akaca ahasubira, ca kibanza akaba ariwe aciye agisubiramo. Rero yambwiye ati ndafise abantu bashika nko kuri 3 bamaze kugirirwa nabi muri ubwo buryo, usanga umurundi mwene wabo yamugomvye ko ubwo rubuga aho hantu akorera, kubera yabonye hari abakiriya benshi, kugira ngo nawe aba ariwe ahakorera. Hanyuma wewe umeze uvyanse kanatsinda uravyanka, kuko niwe uba wahamenyereje iyo duka yawe, niwe uba wamaze kuyihagurutsa, akaca akorana na babandi b'abapolisi, akaca akora akantu nyene uvyumva, hanyuma bakaca baza bakaguturubika kugira ngo wimuke muri ako karere, hanyuma nabo bahasubire. Rero ivyo numwe mu basanzwe barangurira imirimo mu gihugu ca Zambia w'umurundi yashoboye kubitubwira, yashoboye kubimbarira ati burya muri Zambia n'abarundi twebwe nyene ubwacu nta bumwe dufise, hariho ukuntu dufitaniye inzigo, ugasanga umurundi mwene wacu ariko arashora abandi barundi bene wacu, kuko murabizi mu gihe nk'umuntu aba ariko arakorera inyuma y'amategeko, yoba adafise ibyangombwa kugira ngo ashobore gukorera mu gihugu ca Zambia, amaze kumushira muri polisi imaze nayo kuza kugufata, murabizi utari mu mategeko itegerezwa kugukurako ikintu. Rero urumva yuko hariho n'ingeso abarundi bene wacu bagiriranira ibintu by'inziga, ibintu byo gushorana hagati yacu, abarundi bagiriranira hagati yabo basanzwe bagiye mu gihugu kuronderera ubuzima mu gihugu ca Zambia. Yarambwiye ati je ndahamaze imyaka 13, atariko muri ivyo bihe mu gihe twebwe dushitse ngaha abarundi twarashirana ko, warabona yuko umurundi yiyumvamwo umurundi akamubwira ati ivyashara burya dutegerezwa kubikorana kurya, bagashira hamwe bakumvanamwo, bakabwirana nk'ahantu hoba hameze neza, kugira ngo mwene wacu nawe ashobore
guhaguruka ashobore gutera imbere mu buzima. Arambwira ati yarambwiye ati ico gihe twebwe tugishika ngaha no kuri ibintu muri Zambia byari ibintu bimeze neza, uwo muntu yarakora akabona ico ashoboye akabona ico ashitseko, ari nko kugura itongo canke akagura parcelle kubaka ari nko mu gisagara ca Bujumbura. Ati ariko uyu munsi abantu bashika muri Zambia benshi udusanga ata kintu na kimwe bashitseko. Ati sinzi kubera ko goba ari ugwinshi rw'abarundi kuko ahari abantu benshi hama uruntu. Ati izo ngeso zo gushorana zaciye zitangura kuza ziragwira. Rero murumva yuko n'abarundi ubwabo baza baragiriranira inzigo, baza baragiriranira amashari. Amagihe bamaze kugiriranira amashari uca mwumva yuko hamaze kuba hatagira ubumwe, udusanga ibintu byose bitameze neza. Reka rero tuve muri ivyo, kuri ivyo twabwiwe, tugaruke rero kuri rino fatwa. Umunsi abanyamahanga bariko barafatwa bakorera mu gihugu ca Zambia. Abarundi benshi baravuga bati nk'abatari muri Zambia bari na cyane mu gihugu c'u Burundi, bavuga nimba yabonye nka mwene wabo yarafashwe canke umugenzi yarafashwe, bavuga ati abarundi bari muri Zambia bariko barafatwa, ariko ntabwo ari abarundi gusa. Igihugu ca Zambia kirimwo abantu benshi cyane, abantu bava inyuma y'igihugu ca Zambia. Bijya bihugu bihana imbibe n'abatanzania barimwo, abamarawi, n'aba Ethiopia bose bariyo, abantu bo mu bisanzwe harimo n'abandi b'abazungu ngira canke abashinwa, abarabu. Ngira ngo murabona nkino foto ko hano bari bafashemwo n'abantu tudasangiye urukoba. Urumva rero mu gihe bariko baragira umukwabu bafata abantu, ntabwo bariko barafata abarundi gusa, ahubwo bariko bafata abanyamahanga muri rusangi basanzwe bakorera mu gihugu ca Zambia. Bariko barafata abanyamahanga bakorera mu gihugu ca Zambia batabifitiye uburenganzira. Rero ntimuzosubire kuvuga ngo bariko bafata abarundi gusa, ahubwo bariko bafata abanyamahanga muri rusangi. Yego abarundi barimwo nabo boba bafatwa, kubera hariho abarundi benshi usanga badafise ibyangombwa, badafise ijya work permit canke ijya permis de travail, ukazusanga rero nabo barimwo mu bafashwe. Ariko si abarundi gusa, muri rusangi ni abanyamahanga bariko barafatwa mu gihugu ca Zambia. Rero ukaba wewe waramushoboye gushika mu gihugu ca Zambia, ukaba uhamaze imisi, ukaba umaze kubona yuko igihugu ca Zambia ari igihugu c'amaronderero, rondera ibyangombwa kugira ngo ukore ukwije ibisabwa n'amategeko, kugira ngo ukore widegemvya mu gihugu ca Zambia. Ivyo nivyo bizohava bituma wewe ubandanya ukora, kuko intwaro zirahinduka murabizi. Kuko nk'uyo yaduhaye ubutumwa atubwira ukuntu kera byari bimeze, hari ku ntwaro ya nyakwigendera. Mu nyuma murazi yuko intwaro zagiye zirahinduka, bica bitangura kuza kujya nyene biriko biraba. Kera urumva yuko nka migration yaza gukubita umukwabu rimwe mu mwaka, ariko uyu munsi no mwijoro basigaye baza canke bakabasanga mu mashengero. Muca mwumva yuko leta ya Zambia uyu munsi yahagurutse, uyu munsi yifuza yuko umunyamahanga ari mu gihugu ca Zambia yokora afise ibisabwa n'amategeko kugira ngo akore yidegemvya. Rero ukaba ufise ubwo buryo canke uriko urategura kuja gukorera mu gihugu ca Zambia, ntuzogende wita mu ngorane, kuko gufungirwa mu gihugu kitari ciwanyu nasanze ari ibintu bijyana, ni ibintu bibabaje cyane. Kuko na jewe aho mperereye narigeze gugacamwo gatoya, narabonye yuko ari ikindi kintu. Kandi noneho nabwo utovuga ngo ufungiwe mu kindi gihugu, mu gihe ufunzwe naho bari ngaho mu gihugu ciwacu, mu gihugu c'u Burundi. Murazi yuko agasho kajyana, agasho karababaza. Rero mu gihe uri iyo umwana
umwana nyina arira ntiyumve, igihe uri mu mahanga guhangayika, urumva yuko ufise nk'uburyo washoboye kuronka uburyo woshobora kuronka ivyo bipapuro bituma woshobora gukora mu mwidegemvyo, birondere hanyuma ubandanye ubuzima, ubandanye umererwa neza muri ico gihugu c'amaronderero, kuko ku bantu bakora business z'urudandazwa Zambia harahita n'ahantu abantu benshi baterera imbere vyoroshe gatoya, hari igihe uzubona bibaye. Hanyuma ikindi naco nk'impanuro, abarundi mwaravuye mu gihugu c'u Burundi mukaba mwarashoboye kurengana Tanzania murabizi ngira ngo ukuntu tuyicamwo, ukuntu ushitse ku mupaka wa Tanzania uri umurundi, murazi ukuntu bigenda, murazi muri mu gihugu ca Tanzania kugira ngo winjire ndani muri Zambia, murazi yuko abari urugendo rutoroshe. Rero girira impuhwe mwene wanyu, ureke kumushora, nimba yoba yagize amahirwe akagira iyo bahati yo kuronka ikibanza ciza akoreramwo, ahubwo mwankuraje, umuhe kuraje, umubwira uti kuraje mwene wacu, ejo ni watera imbere uzonyibuke kugira ngo tugende dufashanya. Apana kuca ugenda kumushora kugira ngo ufate ico kibanza yamenyereje, uzoba uriko uramugirira nabi. Abarundi aho turi, abarundi aho muri mwese, mugiriranire urukundo, nivyo bizotuma n'igihugu cacu kivugwa neza mu makungu, umurundi n'uyundi bafitaniye ubumwe aho baba bari hose, uzosanga turiko turanashika kwiterambere rirama, uzozusanga n'Uburundi turiko turatera imbere. Hamwe tugiye hamwe twese tukagiriranira umutima w'urukundo, byose birashoboka. Dusovane rero tugirirana umutima w'urukundo, wo biriko biracumbagira mu mahanga hariya hanye, wewe byaraciyemwo bigatoka, uzomushigikire kugira ngo nawe yiteze imbere, kuko yagiye mu mahanga agiye kurondera ubuzima, kurondera kumbure ahasumba handi, kugira ngo azosubire mu gihugu c'u Burundi ameze neza, kugira ngo azosubire mu gihugu c'u Burundi avuga ati nanje ndafise ahi wanje hameze neza, ndafise ivyashara vyiwanje bimeze neza. Rero ni nk'impanuro nari nshoboye gutanga, turangwe n'urukundo, turangwe n'ubumwe, turangwe n'ibikorwa n'amajambere azoca yizana n'amajambere araho nyene. Rero psikologe ndabasezeye, ico nico kiganiro cuno musi nari nashimye yuko twoganirako. Ufise ico uterera candike muri commentaire kugira ngo gifashe mwene wanyu. Umurundi ari mu makungu ashoboye kubana gute n'umurundi mwene wabo? Mbega umurundi ari mu gihugu kitari ikiwabo ashoboye kwitwara gute hagati yabo bene gihugu hamwe n'abandi basanzwe bava mu bindi bihugu? Ivyo rero duhurira muri commentaire, mutubwire muri commentaire ukuntu wewe woshobora nko guterera intererano yawe, kumbure hari naho vyofasha bigafasha abantu benshi mu buzima bwabo, hama Imana nawe ikaguhezagirira ngaho nyene. Rero intererano yawe irakenewe. Ndabasezeye naho utaha mu kindi kiganiro, ariko ukaba utari bwagire subscribe, bikore. Ushobora kuba wari wavyibagiye, bikore kugira ngo uzohora ubona ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, hama ugire na like. Ugize like uzohora ubona ibiganiro bitakugoye biciye kuri runo rubuga. Commentaire nababwiye yikore, nibisanzwe icyimviro cawe cyayico cose turaza kucakira, hanyuma ugire partage kugira ngo kino kiganiro gishikire abantu benshi bari mu mahanga, bamenye ukuntu bakwiye kwigenza hagati yabo ubwabo, hagati n'abandi banyamahanga mwahuriye muri ico gihugu. Naho butaha rero Imana ibahezagire. Merci beaucoup.